Amahoro Imana ngira bane namwe bakunzi ba Vyuka TV bakunzi bacu mwaba mudukurikirana turabashimiye cyane twongera tubaramutsa nizere ko mumeze neza mu byo muri ko murakora Imana yongera ibahezagire umwe wese bwake canke mwiyo ivanye naho uherereye kwa kundi nyene ku bantu batarakora subscribe barashobora gukora subscribe kugira ngo uzokwame ubu wa mbere gukurikirana ibikorwa vyacu uko tubishizeko na cyane yuko TV yacu ari TV isanzwe ikora ibiganiro bitandukanye n'ayandi ma TV bidusaba ko muri kuradukurikirana hamwe n'ivyo rero muri kumwe na Nati Alice Vyuka akaba ari jewe ndi kuri micro cameraman hariko uwitwa Mugisha Furaha ari ariko aratuma ibintu bigenda neza mutubona nkuko biriko birakogwa. Hanyuma rero nkuko bimeze uyu ni wa mwanya w'ikiganiro c'intahe yacu intahe yawe intahe ya twese umwe wose arafise aho Imana yamukuye umwe wose arafise ico yoshinga intahe avuga kugira ngo nabandi bamenye ubukuru bw'Imana nawe wowe urimwo urahawe kaze nkuko dusanzwe twakira nabandi nawe turaguhaye ikaze hamwe n'ivyo rero turafise intahe yacu uyu munsi turi kumwe n'umupasiteri asanzwe akorera mu ishengero ryo hano kukanga turabaramukije cyane abatumire bacu uyu munsi ego natwe turabaramukije ego murakoze cyane ama kubatabaza amazina yanyu mwitwa gute ni Nizigimana Fiston nkaba ndi umwungere w'ishengero Glory to Glory ego okay murakoze cyane nkuko mwamaze kuvyumva turi kumwe n'umwungere w'ishengero ryitwa Glory to Glory iryo shengero riramaja he ritumbereye he ishengero riri muri quartier Winyuza ni muri zone Kinama ahantu bita Kukanga winjira mu Winyuza ariho amashuri Ecole Amour du Christ jasaho nyene niho tuba turi kenshi wa gatandatu saa 9 wa Mungu saa 2 tuba turi ngaho. Iryo shengero ryanyu ryoba ryatanguye gute? Natanguriye mu nzumbamwe amakoraniro yo kuwa Mungu natanguriye mu nzumbamwe kandi no kuwa gatandatu natanguriye mu nzumbamwe n'amansenyema ntanga canke inyigisho ntanga z'abarongozi kuwa gatatu natwe nazitanguriye mu nzumbamwe baca baza rero twicara ku amakaro na pana impanze inzu y'amakaro iko na pana impanze chambre salon rero bo naca ndabigishiriza abanyene ku makaro bicara hasi kuko nani intebe nari mfise muri salon bicara hasi nkabigisha uko nyene ntanguruko ngiriga ubuntu kubera hari mwingabire muri jewe yo kumva kumengo no vuga ubutumwa bwiza kuko nico nahamagariwe kugira ngo abantu bakiraga kiza abantu babohoke batabagwe nagumye nsemerera mu ibarabara hama aho kuri Ecole Amour du Christ ngiriga ubuntu ncangenda kuvugana na directeur waho mu ntumbero yo kurondera ujya mwanya wa saa 4 muri rya 30 minutes nimba ari 15 minutes ya recreation irandonke kunumvugisha abanyeshuri ndashize directeur arambira ati byukuri ndabye ukuntu waje nituriga turagorana ahubwo turaguhaye umwanya mu ishuri mbane witeka n'umwami Imana ngirigwa ibakwe ryo kwigisha ndonka 45 minutes nk'umuprofesseur kuri ayo mashuri ndahigisha niho directeur amaze kubona kuno nigisha yaciye ambwira ati reka wigishe kandi tukwereke n'ahandi hantu ushobora kuba uregeraniriza abo ugiye ubutumwa bwiza kugira ngo begeranirizwe ndatangura naho nyene acanyereka sari imwe iri ngaho abariyo nkoreramwe malheureusement nuvuga ngo nanguye kwikoreramwo natanguye ari amapipite asanzwe nyene tujya z'abanyeshuri
ama urumva nyine ko nagiye ndaduga buke buke aho ngeze uno munsi nitwicara ku mapipiti dupangaho intebe za plastiki. Ngira nawe wahishikiye wabibonye ko ari intebe za plastiki. Ama nta podium nari mfise, umwami Imana tugiriye neza dufise podium kandi uno munsi turadekora. Ama natanguranya abana bane gusa nibo nigisha, ariko mu mutwi wanje no mu vyimviro byanje sinabona bane, kubera navuga ngo n'ubu jewe ndazi ko mfise amasinzi n'amasinzi y'abantu bari imbere yanje. Niko mbona, nico gicapo canje mbona ishengero mfise sabo bantu bane, ishengero mfise sabo ndiko ndabonesha amaso. Hari ishengero rinini cyane riri imbere yanje iteze kuzoronka ibidasanzwe. Ndiko mvuga mu by'abantu babonesha amaso, ndagukiwe uno munsi navuye ku bantu bane. No munsi harindira abantu bashika 60 ku munsi wa Mungu mu makoraniro. Wango abantu 60 niteka natewe n'umwami mu bifadika. Hama turagirirwa ubuntu tugakora ibikorane, tubona ibidasanzwe bigenda biba bikomeye, aho tusanga dufise abantu barenga n'150 amajana 200. Malezima uno munsi aho ngeze intambuko nini cyane. Natanguye ntaraba ordonné, bataransuka kwa mavuta, mugana giri ubuntu bansuka kwa mavuta. Urumva iyo ni intambwe nateye. Hama kandi nagiri ubuntu ngira ushingira intahe umuhamagaro ndiko, kuko navyo ni intambuko. Nshobora kuguha umukozi Imana mbwa ukabura ushingira intahe umuhamagaro wawe, cyangwa ukabura ijwi rivuga kugira ngo nawe uce bugufi, kubera kiriko kiragora abantu benshi no munsi bamaze kubona ko bafise ibango nibarondera irindi jwi ryo vuga ngo bace bugufi, kuko hamwe no muntu wari wese nabura umukozi w'Imana ngana gute utezwa kugira ijwi rivuga ugatinya. Niko bimeze hariho hose. Bana ba Mose bose niko bari bameze. Mose yarafise ijwi imbere y'Imana, mugabo se uko avuze Mose yaronka vuga ngo nuko uno munsi aho ngeze ndabishimira Imana. Ego cyane murakoze. Twabakurikiranye abakunzi ba Byuka TV, nkuko mumaze kuvyumva, nkuko mwamukurikiranye, by'ukuri birumvikana ko ishengero ritavuye hafi cyane, byari bigoye, ariko kandi urumva hamwe n'umuhamagaro yarafise, urumva hageze kandi arabikenguruka kandi arabishimira Imana. Hamwe n'ivyo nkuko twababwiye n'ikiganiro c'intahe, uku kwari kubidondora kugira ngo tumanze tumenye uwo turi kumwe, tumenye uwo turiko turayaga by'ukuri. Rero mu ntahe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, pastor arafise Imana yamukuye. Nagomba tukubaze, mu buzima busanzwe iwanyu muvukana muri abana bangana? Mu buzima busanzwe iwacu tuvukana turi abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Murafise abavyeyi bose canke? Mu buzima busanzwe abavyeyi bose nabo nkifise. Bo murumva yuko atabavyeyi afise, ariko murashobora kudubwira mu ncamake ubuzima uko mwagiye murabaho buke buke, uko Imana yagiye ibiyereka, uko Imana mwagiye murayibona, aho Imana yabakuye ndazi murahafise henshi, murafise icyo Imana yabakoreye. Turabahaye umwanya kandi turabahaye ikaze kugira ngo mutubwire canke mutuyagishe nk'abakunzi ba Byuka TV. Nabo nyene bashobora kuba hari uwo baho afise isano n'iryo nawe wabayemo, canke ari mu kibazo kanaka, mugabo buke buke uko agiye arumva igishinga naye canyu akarema. Murahawe ikaze. Murakoze. Cyambere sinovuga ko atabavyeyi mfise, ndafise abavyeyi kubera Imana wese w'imfuvyi. Ndakwije abavyeyi bose kwiga. Ese gusa ko muri principe z'abantu barura ababoneka. Umbwiye mu buzima busanzwe ibifadika mu bantu mu vy'ukuri, tuvukana turi abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Munda ya mama ngira 2. Mukuru yaramaze gukugwaho, yari muse, yaravuye mu isi isanzwe iboneka, mugabo ari mu yindi si. Ama jengira 2, hari wundi wa 3. Muri abo bana bose nagiriwe ubuntu, ngirirwa ibakwe. Mukuru wanje niwe yari umuririmbyi akomeye, benshi mbere wabamuzi,
yitwa Bigirimana Jean Paul uvuga ngo yari umuririmbyi niwe nawe nyene yasa n'usenga umuryango iwacu rero wose mama niyasenga papa yari mu gatolika w'indani uko niko vyabaye ariko rero mu buzima busanzwe bwa misi yose vy'ukuri mu maso y'abantu sinari wo gushima mu maso y'abantu nta cubaro nari mfise. Mwabahehe ico gihe abavyeyi bawe bari bakiri kumwe? Jewe navukiye ngahe Bujumbura nyene naba muri zone Kinama quartier Muhinga ibarabara ry'indwi niho navukiye muhira misanzwe ari kwitongo kwa sogokuru hama niho twaba mbere no mu bihe bya kera cyane mu 1940 twaba ngaho nyene mfite ntwigeze twimukurese gusa nagiye kwimuka ari uko ngiye kugira mariage canke papa apfuye niho nimuse musanzwe rero sinoca kuri byinshi cyane ngo ndabidondagure kuko inahe ni ndende yo twara umwanya muremure kubera nabuze mama nkiri umwana mutoya mama w'umubiri yagiye nkiri umwana mutoya. Wari ufite imyaka ingana? Nibaza ko noba nari mfise nk'imyaka nka 9-10 nari umwana mutoya ama nagira ubuntu n'umwami Imana icambere inahe ni nahe ishobora gufasha umuntu wari we wese mu bifadika kubera ko umuntu wari we wese arabaho akabazi ko iyo afise umuryango ko ari ashobora kuba iyo afise amafaranga ko ari ashobora kuba akiyumvira ibindi bitandukanye mugabo suko biri Imana n'umuvyeyi w'imfuvyi kandi n'umugabo w'abafakazi vy'ukuri sinorinda kudonda mugabo ndazi ko icambere jewe babona ngaanye maze kugira ubuntu n'umwami Imana ukonye muri kahise kanje icambere narabaye mu batimbaye bajya abana bo muri barabara bamayibobo nabaye mutimbaye bajya abana bamayibobo bamwibarabara narabibayemwo umwanya utari muto aho twasaba Saidia papa imyaka ingahe? Noba nabibayemo nk'imyaka nk'itandatu imyaka itari mike narabaye mayibobo narasegerereje hama narabaye umuntu yikorera imizigo muri ville. Ivyo byabaye ufise abavyeyi canke bari baritavye? Nari mfise papa mugabo mama yari yamaze kugwa mu mubiri uvuga ngo narikoreye imizigo bisanzwe papa abavyeyi burya umuvyeyi akomeye cyane abavyeyi bose barakomeye mugabo umuvyeyi nasanze yiyenteresa cyane abana ni mama. Mama yamana inyota yamana ikigumbagumba cy'abana sikuvuga ko papa batiyenteresa rero n'abapapa mbere biyenteresa abana ba ngo ndiko ndavuga la côté faible cyane y'abantu b'abagabo sinovuga faible no bandiko ndabatuka mbo côté uzosanga badashiramo ingufu cyane umengo ni kote y'abana umengo bashiramo ingufu mu kurondera akazoza k'abana amafinance bajya gute bambara gute ratio amisiga byerekeranye n'indero niki abana gukurikirana umwana atamerewe gute ko yaraye hehe yiriwe gute yafunguye yambaye kenshi usanga ari mama byitaho kandi papa arashobora kuba atabona kazoza k'umwana mugabo mama arakunda kumushiramo abandi bavuga ngo mama ni mama muri ibyo rero nabibaye mu mwanya utari muto papa yarahari wowe warabaye igitimbayi kandi wari ufise papa papa yarahari kabisa abandi tumenyere bayo ibitimbayi badafise abavyeyi bose mugabo wewe wabaye igitimbayi ufise papa papa yarahari yuko abavyeyi baba papa barakwiye kuza baritaho abana mu gihe uburi umwe ukamenya gukurikirana impande zose umwana uko amerewe nabyo biraba ari byiza ni cyane naho nyine biravana n'umuvyeyi kuko umuvyeyi yamaze kwihereza agacupa akaba umugore w'inzoga akaba umugore w'inzoga umva nyene nizo zimutwara narabaye nkuko nabikubwiye narabaye mutimbayi ama je ndibuka no mu bihe aho bicandadaye nari nkuze abibona wari gitimbaye nyene oya ico gihe nari umwana abangaho mugabo nyene mu gufungura naheka abana kuko je aho ngezaha
kumbona ndazi kwambika uruyoya, ndazi koza uruyoya, ndazi guteka, ndazi gukura, ndazi gukoropa. Muri ico gihe nabaho ubuzima bwo kugira mfungure manza guheka umwana. Hama canke nkaca ngenda mu nzu y'umuntu nkamufasha koza amasahani. Nari mfise ubwenge bwo kurondera musanze. Hama nari nzi ko ntokwicara ngaho ngo mfungure. Nari nzi kugira ngo mfungure. Wamenya yuko kugira ufungure bisaba kugenda ndakora. Cyari cyo cyose. Namenya ko ndaneza gukora. Ukakora ukabona gufungura. Swate ntogeje amasahani canke ngo noze umwana naca nibohera ku mwana wabo nkamukinisha.